with the best, going head to head, action packed, eyes on the Je nitwa Brian Kavakure, nkaba nkina muri Dynamo. Mu buzima bwa misi yose ndi umukozi, mba ku Mutanga, mfise imyaka 31, nzokwiza imyaka 32 muri September. Mu buto bwanje natanguye gukina basket kuva nkiri umwana. Igituma ni kubera muhira twari dufise club ya basket yitwa 7 Up, mu nyuma yitwa Mutanga United. Ubu nakuze mbona abakuru banje bakina, nanje cankora nkina. Yego, natanguye muri club muri 2009 Mutanga United B. Marayo imyaka 3, muga nakinye imyaka 2 kubera umwaka wa mbere nari mutoyi, nafise 15 nanje. Camvayo fise 18 ngiye muri New Star A. Yego, ubutogira bugera kuri 18 ans. Ego, umufondateur wayo ni papa. Yomba abakuru banje bose niyo bakinye. Papa niwe yabaye president, n'ubu president wayo ni mukuru wanje, imfura yacu yitwa Valentin. Novuga yuko Mutanga United bayikaye muhira kubera no muri atwe dufise demi-terrain kuva kera, bagiye kwikuraho atamwana umwe agisigaye, genre twese twakuze. Mwese bakuru banje ashobora bazi basket. Hayo umwe wo mu DJ yitwa Brice, ashara umumenera akomeye cyane, yarazi kudunda, yavuze basket isa neza. Yundi yitwa Jules, yari umuyelier, no Valentin yari umupivot. Nawa sindabibuka neza cyane, mugabo nakuze numva bavuga yuko bakuru bawe bari bazi gukina basket, mbabaza barancokoza iki. Ego, naho ndi mukino nigeze nkina vraiment. Ibintu vya football vyo muri quartier n'aba jeune, nta kindi vraiment. Kandi naho nyene nakina janye n'abandi, byo kwiryohera nyene, muga umwanya munini nakina basket. Ndi muri nakina basket, ndi kuri Toyota nakina basket, naho ndi mukino twakina. Generation yanje antukangira benshi barakina basket. Ujya Forestier twarakinana muri B, twadugiye yananze saison imwe. Abandi bagiye mu yandi ma club, yabadugiye muri Mutanga, abagiye muri Muzinga witwa Derrick batagezera Chokule, yari yabaye MVP muri B, yarabizi. Generation yanje avuga yuko abo twakuranye nka benshi nka moitié yabo baragiye mu ma club, abandi bacu babihagarika, bamwe bagiye hanze. Hari witwa Guillermel yakina muri Caen, yitwa Condition, sinzi ko mwamumuzi, yarabizi cyane. Uyacaja hanze mu Bushinwa carabiheba. Sino generation yanje vraiment bari babizi, na generation inyuma aba Gibere ba Derrick ba Beni. Ndibuka twe turi muri B, yari nka hajya abana bari muri encadrement. Twe tuduze muri A, bacu baja muri B, bacu barakurikirana nabone muri A. Antika generation yacu kumutanga haravuyemo abakinyi benshi. Yego, byo muri quartier Toyota yaje muri 2003-2005. Guhera aho niho twatangiye tuza turahaba nyene by'abana. Aba match yabera kuri departement naho twaragenda kujya mu n'ubwana bwo bukina muri mita match yeze, na twe twarabikina. Mu buto yari ivyo twarakinye gushika 2009 niho na change rero muri B ya Mutanga. Kandi nawe nagiye kwera papa yaguma ambwira agenda muri club, mugaje sinavyitaho cyane. Nakunda gukina amajo video iki, gukina football rimwe na rimwe ku ishuri iki. 2009 cyangenda rero muri Mutanga United B. Ico gihe Mutanga United B asharimwe abantu yari komeye. Hari Dynamo y'abajan bari bakomeye, les amis irimo bashebe, les fidèles irimo bambuyi, bakinya tujye mubona coach ubu. Fumye abantu bakuze, mba bari bandusha nk'imyaka nk'itatu iki. Umwaka mbere sinakinye. Rero muri B mwaka mbere ntakinye baduze bose cyane tangwa gukina rero nabagukina n'abajya ba Alvin twarahura muri B bari muri ASK.
ba Forest bari muri New Star, Dynamo abakinyi bari mu ico gihe ubu nta numwe agikina vraiment harimwo abitwa ba Bertrand ba Docteur Docteur nawe twarahuye muri B yego yari ico gihe hama 2011 fin 2011 turaheza championnat ashobora no bambwira ngo duga muri Mutanga A nyari komeye ico gihe ndagira vraiment kuduga nk'iyi championnat imwe muri B niho ntanguye kumenyera reka niyongere ya nyuma nduga mu nyuma rero iyo ya nyuma naciye niyongera naciye mpura hari mugenzi mutonyo wa Savuka yakina football yitwa Nice yakina muri ndo message arabizi yaciye aza rero gukina rero nawe ni basket cyadukoresha cyane yadukoresheje cyane Jean turevuye mu mwanya mutoyi twevuye mu mwanya mutoyi champion nyamara mwanya muremure champion iheze ashima ikiba cyangwa zarambwira Kerne yarambwiye nduge bya muzinga muga nashaka kuja muri equipe ikomeye yari so urunani ucugira ari urunani na New Star ngo urunani harimo ba Blaze niko wahoze bagafisi bayigwana bwashije equipe nawe nogenda wangiye vraiment kwicara nta kibanza noronka yego cyangwa reka nduge muri New Star kwa New Star yari sabaje nka 5-6 bakomeye ndabwo naho nazo ndi mu bambere omwa zo umwanya gukina menyere comme ça shoye kwevoluer cyangwa muri New Star ngiye muri New Star naho nyene canda mura n'umucoach yari bitagoye ashya yaduformera vraiment atwigisha ibintu byinshi n'ubunye n'ibintu byinshi dukoresha ubunye niwe yabitwigishije amafondamento y'iki ngiye muri New Star ashya ndevuri wacanje no muri 5 de base ngiye muri 5 de base ngira saison nziza ndatwara révélation sindaje muri national yabaye muri 2013 national yanje ya mbere kumva iyo niyo enfance yanje novuga yego papa niwe yararyohewe ahubwo nshoboye kuja mu yindi equipe kubera wewe yabona yuko mamutanga yari equipe yo muhira mbwa yari yanyuma yavuga mu bana banje bose bakeneye mutanga bacara biheba uwo muntu nose umwe aja mu yindi equipe mamutama niwe yasunitse haya batabishaka yuko nja muri New Star ngo yavuze kai na chance nagize ico gihe niko yari president umva yavuze censhaka ko mwana wanje gena muri equipe komeye reka gena muri New Star umva niwe novuga yuko sunitse ngene muri New Star yego umwaka wa mbere wagenze neza cyane vraiment wagenze neza cyane ndibuka ikintu cyanyoroheje kugira shoye gufata rythme muri New Star match za mbere twakinye tourna kuri departement hari haje abanyarwanda yari yituma sindayuka neza ingene yitwa kwana umupisi navyitaho Jean nabonye yari indi monde umva yari abantu bakomeye barebare bakina ama system muri B twarahaba muri B yari kwiruka kugira iki dibuka ashama ama defense ya mbere nagwa ama system ma écran iki ubwo ndi bimeze ku nyifo yuko Jean mu mutwe mpindura ingene Jean ngene mbona basket umwaka wa mbere ugenda neza turagira na travail turakina match ya URUNANI iki hari public sinabatinya vraiment bumva sizigenze neza ndibuka dutwaye Fazale twarayitsinze urunani dutsinze urunani bashuze muri retour baca abambere ba championnat babaye abambere ba championnat shuje muri championnat national tugiye muri championnat national tubatsindira Igitega dutsinze urunani niko gwari favor kwa bari bafite equipe ikomeye mu urunani twe dufite equipe limite tubatsindiye Igitega tuturanga mba amahirwe y'ukina zone 5 mbwa zone 5 yabereye no muri août ndibuka ico gihe naciye nka bourse kuja kwiga amashuri none bourse kuja kwiga amashuri nagiye ari mardi itangura iyindi mardi umva nicabera ngaho tunja ku mashuri cyitwa yuko basket bayenda hagarika kagenze ico gihe yari Savuka Etienne Freddy Mayeri Blaise Foe yarakinye championnat mugabo yaciye ahagarika muri Reje championnat yaciye ahagarika menga yaragira imvune z'amacheville niyo ngabona ne twaratanguranye nga nawe yaciye ahagarika muri Fazale novuga yuko abo twakina bakomeye yari icuge yarabo na mbuyi icuge yarakomeye
yari yarakomeye vraiment. Hari n'uwitwa Keva yaba ku Musaga, mukuru wa Kabasi, sinzi ko mumuzi na wene yari aho na Forestier yari aho. Bavuga ku kintu ca basket yari Savuka, ko Savuka niyo twarabira, ndiko Savuka kera ari muri atwe muri B yegeze kuza umunsi umwe avuga genre ndakeneye kugira entraînement, ni mume aba jeune babiri bazi gukina dukine 2 contre 1. Numva Savuka bivuga acatora jewe n'uwundi mu jeune yitwa Donel, naho nicuge muri Mutanga yarabizi, turakina cara dutsinda. Ngame gute umuntu ashobora kudutsinda turi babiri ari uwo mumva kubico genda cyavuga uyu we ni washaka kuba muri New Star, umuntu wese umuntu wa mbere narabirako yari Savuka vraiment, ko Savuka yari mu grand joueur, ibintu byose yagira iki aje muri entraînement yarafitona azaragira twiwe. Umva kuri basket n'abacancane Savuka hama mu bagenzi novuga yari Mbuyi na Forest, kwa niwo byitwe ko tunganye. Umva musanzwe hari gap nini ya mu myaka. Umva ba Mayeri bariko baraheza carrière, ba Mayeri ba Zed bafuwe, umva barafisa karigara kabo gacaze. Rero twega abapiti bashasha baje umva yejewe Forest na Mbuyi. Ashwambe niko wahoze Blaze yarajavuye mu Rwanda, yajavuye mu Rwanda ndibuka match z'Urunani na New Star niwe twacungana rambona nabonye uko yari mu grand joueur. Ndibuka na match imwe ni twigeze gukina iyo match Urunani mita ya mbere vraiment ndabatsinda amanota menshi, mita ya kabiri kafisi yacaza kumfata match yaciye hinduka cumenga ashomenga na basket nzi. Umva yo Blaze yo igwa wese go naramutinye kubera ko yakunda yakinisha ingufu. Umva umupeta uvuye abo twakina muri B byitwa yuko ndabasonje ingufu, muganduze muri anachimura n'abasonje ingufu. Yigo yakinira physique rero, kina physique ashumba yigo naramutinya kaho Blaze na Gafisi cyane abonye kuri izindi equipe Kerne Muzinga na Muzinga yari komeye afite umuntu yitwa Benjamin umukongomani afite dribble. Numva abo nibo yo Benjamin Gafisi Blaze na Igwa eko. Ego hariya narakinye ndibuka imbere ko ngenda naragize nagiye muri sibicuge internet nyari bwatera imbere, nagiye muri sibe ndagira recherche ndabe yuko basket mu Buhindi baho, nabonye nta info namwe naronse ngira sense kubirondera camugashi ko ngiye hari yanyu ca basket ndavyibagiye. Ndibuka n'ibintu byinshi bya basket nabisizinye birato ikimpuza buze kwikenda bitwara atacugiye kubikoza. Shitse hariya rero ndibuka umunsi wa mbere munyara ku ishuri ndiko ndatambuka nashikiye kwitanya basket, Jean ku ruhande hari itanya basket, mugaye bwaho ndari basket ni cananga umwaka mbere nakinira ishuri mva ko ari igihugu gishasha atanu umwanzi kinakinira ishuri turonka amahezuta meza. Club yo muri yo Jean yo muri aho ishuri yari iriho club yo muri novuga quartier, baramubwira ndabakinire turakina championnat ya ko imyaka yagenderagenda niko nagenda ndahindura ama equipe gushika naho shika muri première division. Hama narakinye muri 2016 na 2017 narakinye muri Pro League hari yani imyaka ibiri. Hama canangura maîtrise kwera amashuri manize n'ibya science bari bitwara umwanya cyangwa ikamagariki 2018 na 2019 nari nahagaritse hama tunataha. Nabone hari abari bafite ibintu by'abaétranger bagera abaétranger batatu muri equipe. Umva kenshi wasanga arimo abanigerian benshi ari abanigerian ko abo bari baramenye yuko ari basket. Umva yari abanigerian n'abanyamerika, muga kenshi yari abanyamerika baza bakuze baza bari mu 30 37 ukonye. Mwico gene ndi mu Buhindi nacu ma vacances nakina muri Mutanga, twakina na barishare ba Derike ba Lyon. Umva yari equipe vume y'abajone vraiment twaratsinda tumatch team countries kuyitsinda ikomeye. Muzinga twarazitsinda Urunani yaradutsinze, haka match twakinye baradutsinda. Ngarutse rero muri 2019 narashitse nkina playoff nkina muri Mutanga. Ico Mutanga yari yatsinze menga yatsinze sinuko equipe yatsinze menga Dynamo, sinuko equipe yatsinze muri demi finale yakina na rero na New Star. Kina na New Star canshika nkina rero mu playoff ya New Star turakina baca badutsinze 2-0. Badutsinze ndahagarika kumva ko nta hit nari mfise amsane ko manzi imyaka ibiri nakina kwekino shikira muri champion ubwo nyene cyo mugareka John ndahaba bisanzwe
twari dufise ligue hariya ku Mutanga Sud uza turabiramwo basumizi ba Hervé urya wa New Star ba Derrick Jean abanyamutanga nyine bakibwa tuza turaba rero Alexis ari muri les champions mba tuko twaba imbere yuko baza gukina ariko mu Brian Quick wahevye amiga jewe na mwanya afise akazi ki baba kwera kubikunda ashashamuzanye nk'utugaye chance mu nani woza gukina camugera cinzo zangira ama entraînement bonye ndabishoboye uzasha muri equipe nuko nacenja mu runani numva yari nka yese nyene amacu nda camara y'imyaka 3 Chogiye bwiko yaraheze kwera Dynamo niyo yari yatwaye niyo yari gihari kwandibukana New Star yara ba Yannick bande bayetse bagarutse yari gihari chogiye kana imaze kirekire nakina mbana abantu benshi ntibavyumviriye baranatangaye kumbona ngarutse byakweragarutse ko abenshi bamwe bavuga umaze imyaka 2 udakina maze ikingukine muri cooperative niko baza barambwiye niko baza barancokoza bavuga kangerageza nyene nje abantu benshi batangaye yuko ngarutse ivya New Star bavyibuka yego yagenze neza cane naho navuye sinovuga yuko navuye dushwanye canke ngo navuye tuvanye nabi yavuye yagenze neza uragenda bashimira ko barampaye iyo opportunity yo kusubira gukina kubera champion basket ni pass ndikina kwa tuyikunda ndabashimira ko barampaye iyo chance dakina yagenze neza cane mba twaragiye marotu balle turagenda turatsindwa kangahe turaba déçu turatwara championnat yino ya 2022 turayitwaye y'umwaka heze turayitwara jana nka chance yo gukotora abajo bakomeye ba Boissy bande badumbye abasibanyoni antuka imyaka 3 y'umunani yagenze neza cane sino yivuga nabi nego naramaze nka insomne hafi 2 semaines ndavyiyumvira ko ndibuka ico gihe contrat yari yaheze n'umuntu bari bambwiye ngo ntabwo yogira ama entraînement ashobora gutangura ata contrat fils reka nihe chance fate risque ndabi yuko noja mu yindi equipe ashobora kuronka ikibanza gukina cyangwa reka ngene muri Dynamo ni yari icumba abantu benshi bashobora kwibaza yuko twashwanye n'urunani bashobora kwibaza yuko yari nkuko benshi bavuga ngo amahera yari decision ijanye na basket kandi naho nyene aho bitanyoroheye ni kwera murazi umuntu avuye mu runani akaja muri Dynamo umengo urahemutse iki pourtant yari juste basket yego iyi muri 2023 2023 muri Tanzania national sinon ndi za 2019 na 2019 cyangwa 2017 cyangwa 2020 kiyagena mu Buhindi murazi umukinnyi ari hanze inone washobora guhapela umukinnyi ngo ukine iki sinarose chance yo gukina sinon nagize yo muri 2013 cyangwa yo muri 2023 yego nayifata nk'amajambo nyene nayifata nk'amajambo gibenda muzi twamanye umwanya muto twamanye saison imwe mu runani umva kandi turanabana no kumutanga kamba kenshi twaba turi kumwe iki mbonye yuko Jean namenye umwanya umwe n'abandi yuko ashaka kuja muri Dynamo umva bwa mbere naratangaye ndafata umwanya ndasoma ijya lettre yari yanditse muga mu mutwe nagumye nzi yuko nimba ashaka kugenda hariya anya niko vraiment arafise ateza ko afise raison kwera ibintu umuntu haya arazi ubwenge umuntu azi ubwenge cyane niko abantu benshi bamubona hoze muga mu bakinyi nzi bazi ubwenge gibari mu wambere nimba atari uwambere hacyo mugasha nimba arize kugenda hariya hanya afise gituma Jean cha gituma arafise yiva valide yo tuma genda kandi no ubunye ndi muri Dynamo wanda wana n'igituma yagenda bitahura umva urabona Dynamo n'urane ni club zibiri zidasa naho umva naho imwe ni club iri murayibona no ku marezo sociaux ni club zimwe iri calme kuntu yindi nayo ashini umwanya wose ni buzz umva akona ka example gatoyi nahandi sino igenda byumva vraiment kamera yatangaye twasomye ikete mugabo mu nyuma ndavyumvira ikiduhuye nashinabona yuko ari gituma kinyuma kandi arafise raison yego
tukuyemo n'ivy'urunani na Dynamo Jean iyo kurakina n'ama equipe Jean kava muri Jean iyo kurahaba kava muri equipe imwe Jean bakagutsinda muri equipe imwe cyangwa bakagukura mu yindi equipe imwe kajuja mu yindi miko muraho tuza gushaka kubatsinda numva ni nico kimwe numva yari muri championnat match z'urunani zo muri championnat naza nuvuga nakaniye naguma niyumvira ko Jean ndabereka ariko nishoboye mugabo match za mbere sinanakinye mba na chance naronse muga iyo sentiment yo kubatsinda Jean naenda ifise Jean yo envie sina sentiment mba envie yo kubatsinda ishaka yo kubatsinda naenda isubwira yo uri muri club turi muri competition umva ufite ko ushaka gutsinda peu importe uri imbere yawe mwicambere gutsinda champion ikindi naco gutsinda contre urunani ikintu gucukoza nya mu runani abagenzi benshi navuye mu runani ikimsa abagenzi benshi ujya cara ririmba ujya mugenzi cyane mba neje turiko turacukozanya niyo ninje yacaza aririmba karirimbo iki umva manashaka nyene mva Jean ndabereka yuko Jean ndashobora gukina kwijya nivo ntabwo watwaye dufise vraiment twarabibone ko bishoboka mu bisanzwe haya champion gitangura habaye ikintu kimwe cuko abajo benshi yari bashashe Dave Beni irabanga effectif abarundi nka bose atari Clement Gilbert na Richard twari bashashe umva kandi twaje haje umwe hakaza uwundi twagira ama entraînement iki champion gitangura ndikana match zibiri za mbere twaratsinzwe match y'urunani twaratsinzwe ari coupe hama match ya mbere ya saison les ibishara dutsinda twimishane twarumva yuko turashobora gukina mbwa turi form tutatangura turavuga reka duhindure ngene tugira ama entraînement vraiment tugira ama entraînement kuzuba genre dukore nyene dusubire muri genre dufate rythme yuko turi tumara nka match 10 11 zikurikirana dutsinda urunani niremesha rero twagiye gutsindwa match ya nyuma batsinzwe n'urunani retour voilà retour twumwe twe tuzi ko dushaka gukina rero muri playoff igeze cyane taranatangura tubona amaboko ngo haje majoke ngo haje Petit Perry kambe yari ujya Perry yakinye Dynamo haje Maglin Jean twavuga reka tugira entraînement by'iwacu by'abandi twe nivyaturaba kandi nivyaturaba twe amaboko yacu caraza ujya Gaba na Stab ndi entraînement zawo za mbere umva ko iyo haje umukinyi mushasha usanzwe umukinyi urara umukinyi aze ugira icizere cyo gutsinda entraînement mbere ya Jeff yaja twica ducamwe sinzi nari mu yigeze aza kwira aza ducamwe turi babiri ikihagarama mid distance aratwisha kuvuga uri trans umujore muri match ya Garba haje Garba n'umujore nawe yene vraiment afisa IQ iri hejuru haza Garba ari umupivot anakina Jean ntiyakina twaba dufisa pivot bakomeye ngabo yari umupivot afise technique kandi anakomeye agira defense nziza ko tunsaba abajore babiri kaje tukagira Gilbert Richard tukagira na Etienne ndetse n'umwanda mwibagira kandi mba niwe MVP rero tuzobatsinda abanye tubatsinze birenze bigenda nabi bazotsinda 4-3 cyane twe tubatsinde Jean hakirikana nivyo twaje dufisa mu matwe ngo muzojya 4-0 iki twe twihoreye vraiment enfin twe dufise confiance ko tuzobatsinda navuye ko twebwe abakinyi bacu twe dufise ukuntu twumvikana amayigo yacu ari ku ruhande kandi ufashe nka example y'abajura bashobora kumara bagakina match zingaye batatsinze inota n'imwe ntugere wumva bavuze ngo nta pass na ronse ngo yangu ujya yanyimye ngo aca gutsinda wenyine namwe na ivyo n'ivyigeze bibaho y'abajura batakina cyangwa nka playoff finale zose match zitanu za mbere nakinyemo game 2 na game 3 minota ingahe mbasinigeze nidoga imbere ya coach ayiki genre nta numwe twe dufite objectif imwe yo gutsinda umva abakinyi bose twarumvikana ikindi naco ndumva yuko coaching iriganye kubera uravye match za mbere match za nyuma abajore bagiye barahinduka abakina umwanya muremure umva ndavuga yuko ivyo bintu byo twabasumbije yego amaze kuvunika ndibuka ijya match ababaye bagize change mba yavuze ngo yababaye mbere twibaza yuko byabindura babaye buke urakina
bukeye rero twari dufise entraînement ashaza rero avuga yaje n'ibikunda babonye ko arimo fracture kwa uwo munsi yakija kwa muganga arimo fracture yambaye na sima ashitubonye bimeze ko nyuma ashanye ko Gilbert agize fe ko twitegure kwa wenyene yaje bitubwira Beni Brian nimwitegure nimwe tayari kubera nimwaronka icanza muzoronka umunota 2 for yuko muyijaza umusaruro mufashe ekipe amaze kuvunika abakinyi bwa mbere twarabuze umukinyi frère twarabuze yuko umenga tubaye diminuer mu nyuma rero twumvise ko Cuma wo agomba agende ndibuka yarindwi ya nyuma yagiye menga ari mercredi canke jeudi turaraba effectif nta bajo twari dusigaranye haya ashaka ko na yitwa gute Nyemek nawe yari blessé hari abakinyi mu indwi ya nyuma entraînement yazigize nabi kwa nawe yari yababaye twavuga yuko aha igisigaye fuko tugende kubajya amenyo ko twaza turavuga muri entraînement igisigaye ni kuja kugwana bamaze kuba besoma bwa twarabaye diminuye mu mutwe mugabo tuzanye abakinyi bose nimba uri muri Dynamo no kubakuzanye kugira ufashe gutsinda noma nico tuvuga ngo twabuze abajure ngo tubihebe uzoronka chance wese yo kwinjira azogenda give vraiment kwajya amenyo niko twavuga yego umubiri wanje uzobimbwira kubera tamitonge mbi papse 40 urumva umubiri wanje ndina amablessure ntavyo nifuza vraiment kandi namwe ndavyifuriza amablessure canke iki umubiri wanje uzobimbwira ntavyo nzi vraiment nshobora gukina nshobora guhagarika hirya y'ejo nkuko nshobora guhagarika imyaka 5 canke imyaka 10 naho bizi nego mu gihe numva yuko ngize entraînement ku ujya mwanya wo kuruhuka iki nk'ubunye twakinye championnat kwera muri février gushika ubunye muri juillet dukina match zibiri weekend playoff aragemo na match mercredi kuma mu gihe numva yuko umubiri wanje ugushaka gutena zokina numvise bidakunda zohagarika kuri basket y'u Burundi yego cane ko mu mwaka w'ejo uravye muri finale abarundi bakinye rero Miss Gilbert Maliki na Anthony na Clark yego yaraho bane numva deja ufashe abajoro bane equipe nationale n'abajoro 12 pas sélection abajoro 20 nshobora kurangwa abajoro ico kibazo cyagane nk'ubunye habaye batumye ko national utuma konde deja abari bagiye muri 2023 nka bose nta numwe yakina mba Chelsea nakina abahori ntibakina Gasongo yari blessé Richard nawe ntiyakina abandi batakina Jean benshi ntibakina frère mba deja igice niveau yari hejuru kubera twarabona amazina ngaha akomeye bamayo bande mva abantu ntibakina mbwiye byangingo rero kugabanya aba étranger rani kandi bacyaso gukina kandi naho nyibakina bizwa yuko niveau yamanutse cyane rani yuko maze ziryoshe ma game 7 ibiki yari ingingo nziza irafasha yuko abarundi baguma bakina bagumenyera champion ikindi naco inyuma yacu abapeti bacagira icizere yuko bazokina ko umupeti akuza abona ata murundi n'umwakina umupeti yahora yemera Gilbert yahora yemera Landry canke Richard akabona ntibakina ncavuga eske nje bigenza gute mugabo nabakina cyashobora ngerageze ndabanda bigane iki yabaye ingingo nziza kuri kubakinyi bubu n'abakinyi abakinyi batanu b'abarundi okay tukende kengere post par post ubunye kuri 1 nashira Gilbert kuri 2 Meya 3 nashira Richard 4 Domis ego 5 Landry ego turagushimiye ego ndabashimiye